Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Funderi nukuri simakana kumfasha kandi cyane ariko umbabarire sinshobora guta ligne editoriale yanje kubera juste nkuriwe nimba wemera ko ufise uruhara ntangere nko kubivuze wowe nyene ntacyo ufise utegerezwa kumvugira inkuru zifasha uravyumva sesa Byahavuye bigenda gute? ari nukurira koze cyane guhera abakiriya bawe shano kuruka nk'umwana ega neza nizashira ntasinziriye Kanyi neza usa n'umuntu atanakaye yanyoye uracavuga kaye twicare kireke pare tuvuge dufata kireke shozi mutwende umfata gusavye reka nukuri tuguma mu mubiri wawe ari nukuri aje Oya. nico nufata cose nicopfa kimanutse reka gufyira copine biri grave rero nibiki hyper grave urumva umvise no kwenda kubwira Alice andi muri dilemme yindi ntabona ningene ndabisohoka bimeze gute none she Funderi yabaye iki Funderi Chéri yaraye anyexige ngo publier ibintu bitari professionnel en plus bitana respecta ligne éditoriale ya Web TV quoi washaka kubwira iki exactement Sisi ndavyo umviriza ndakubwira urabona cagiye wakimaze iminsi ku marezo sociaux kivuga ko ubwato bwanyurujwe n'abaseruko okay ngo kijya fate nyene ntereki wanje kuri Web TV ngo ban ataco nkuyeko urumva ngo nivyo biri mu internet ziwe hewe ndabira nukundabira hani wasuye ku telefone niba ku telefone sha narinzi ko abasponsors benshi bakora uko mugabo birambaje kumva ko nafundira ameze uko kweri hewe narumiwe ndakubwiye umva yarankariye n'amamenase nyene arashirako nyene ngo yuko nase ko bipublier ngo zocahagarika financement urumva ngo yongeranya kera za materiel zose yatugurira kamara kigongo urukuvuga Funderi nzi cyane okay none ndakubaza ayi rusangi tuhavise abafunderi bangahe mujyanye n'uzisha ndumiwe vraiment ndabira ntukiguma kinterefona kandi sinda mwitaba umviriza banze umwihoze dutore sosyo kwanza niga niworohewe hewe kandi bigusaba sagesse idasanzwe mu gufata ingingo mbwira wamaze kubipublier pardon sinshobora ndagushigikiye mugaresha ndakubwira jaki mbakiye gose je ndimva ni vyo nigirisha amanyama vyose none Funderi gahagarika partenariat mama wanje azocapfa ati igasha wibuke ko ajya amahera ari yadutunze uzobaho ndakwisavye wewe nyene wamye mbwira ko umujournaliste swate abikibiriti akadomeka abantu bakajyana bisase canke akabakizimya mwoto agatera ituze mu kibano uravyibuka ndavyibuka chérie none erega je ubona shaka donc côté je tiens à ce que nerekana ko papa tafiriye ubusa uravyumva mais de l'autre côté Web TV tegerezwa kubandanya fonctionne mbeza kanya ndazi ntibyoroshe me guma muri ligne editoriale yawe ibyahi rusangi ubu warabimenye ntudomeke kubera ubwoba bwo gutakaza umusponsor wawe shari abona kubivuga biroroshe gipe urarinda mwishwanje urubahuka wewe gutumberaho ndi jewe toyoyo igoro mpakanye tuvugane mu umviriza nifitiye akazi kenshi rindira kandi ntungore ni ikintu gihambaye ariko gihambaye ibiki ni soko y'imiliyoni zingahe si ibyo akazi toyo none uri kumwe ico ndakubwira cerekeye wewe nyene toyoyo cerekeye wewe umva ndakubwire nimba atari ivy'akazi banza umvire mu biro banza umvire mu biro nakira binjiriza amafaranga yizine jewe na wewe ntaho duhuriye gipe kandi urabizi pa konseka nta nico ufise wewe umbwira gihambaye sawa reka sohoke ariko genda uvyumvise uragaba ngabiki gitafise umugambi wo kukugirira nabi toyo iki sinokumva inkuru nk'iyo y'agacamutwe ngo ndaye kukuburi kandi ahora twimwe niyo ngibona rero kusara
ubu rero uje kumburira kabugenzi none nta bindi ufise umbwira ndazi ko tutari abagenzi toyo mugabo ndabikumenyesheje nutiyuba nakazi kawe gipe ubwo nibwo buryo rero bushasha abaseruko mwatoye bwo kutujyanisha uko niko bifashe rero niko bifashe mugabo ndabemeye kwe muri namakuhaje nk'ayimibu hageze kutujyanisha ngo kubajyani mwe mwubahuka kunteranya na giti gute mwebwe nabifatira iminenegwe ni nkuru yo kwizeye umviriza subiza yukuye ivyo ntibindaba hakagira ico uzoba umviriza wa uvuze uvuye ngo ntabakuburiye kandi urabandanya gipe twubahana urabyumva giti nikigabira imana yateye mu muryango w'abarengero ujya ni nka papa wanje ntashobora kunkorera ibintu nk'ivyo bagigenda nikini naco muhungu muri no minsi wirinde kugendera muri modoka rezine wamukoresha amakuru uvyirinde bon ça suffit so kumbire mu biro okay genda ntuzugire ngo sinavuze genda urabona iby'ubuza udebagura ngaho uzana ibintu by'uburofa to kanyenyeri umwanya unyereka ko unyubaha uwundi mwanya icyo twasezeranye ntubikora c'est quoi Funderi ni kuri vraiment ikosa ry'iwanyu muri ko musaba amananiza kandi pourtant imbere ko dusinya amasezerano yacu narakwishutse ko nazo jonde yari nyedito yari yaje ikintu ca mbere amedia linye kenera n'amavyuzi vrai ou faux hanyuma amavyuzi azanwa niki ni nkuru abantu benshi biyumvamo vrai ou faux vrai donc ukorera muri niko naracumuye ncumbura mbizi ncumura nibigira nkana motife ngo namarinye editorial yawe atazana amavyuzi no bon amaviews azanywe n'inkuru ivy'urugwango mu mitima ga boss nituma ndayaheba jewe ivyo kuvuga vyiteka ni vyinshi cyane ngahe rusange erega je sinaguhemba ngo uvuge vyinshi bitafitiye akamaro ndakubwiye ko iyo nkuru ihambaye kuri jewe ntumaririza bon kumaririza bivana idahuye n'akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru simitse ngo ndayitakarize ku mwanya okay ako karangamutima uvuga uzokajya tangura wiyumviye nk'umu business woman kandi ivyo bintu imbere ya vyose inkuru zanje nizo gutanga ukuri ku vyabaye mu buryo bwubahiriza amategeko y'umwuga hajya bakunda kandi bakaraba kandi web tv ni nkuko ndabarongoye okay shiyaho rero data wanje aburongoye bashize pose bamaze kubona ku bwato bwanje bwanyurujwe n'abagesera baraseruko bagomba kumuvya byazwi umva mu gihari ibyo nahone mbona ko bidahava bizana ibibazo muri societe aho nobishiraho tout simplement urakwiye kwica bita business ukamenya inkuru zikamishwa ku marezo sociaux uko ziba zanditse c'est vrai Funderi kujya nanje nkora kugira ndo nk'amahera kandi ndayakeneye ugabo negerezwa kuba responsable mu gutanga amakuru yubaka apana sambura en fait narakwihenzeko nari nzi ko umuntu ashaka gushika kure mais ntakigenda urashobora guhomba akajya nkako bon c'est quoi nukuri nanje nshaka gushika kure mugabo ntahenze aba followers bacu ndiko ndahomba mu mpande zose kandi ivyo usigura vyose nibure mu matwi yanje nibure icyo mfashe nuko ijya nkuru ndayibona vuba bwango kuri kane web tv kugira ngo aba partenaire banje bamenye biriko birambako niyo biva c'est ça Funderi sorry nukuri sinshobora kupubliya kuri tv yanje inkuru datohoje en plus ibihuha nk'ivyo bivy'urugwango okay swat ibyo nakubwiye birakwiye ngejeja Bechondo ubwo gashani duhava dusanga banke bugaye shate oyo basha wenda kwemera vraiment honyene ndabye ingene uri kuratwara uyu muduga sha dusanga bakiko barakora vraiment bekasharike honyene utwara umuduga vraiment tugira hasi kubura hejuru vraiment
ega tuvuye kuri izine dutevye nico gituma ndiko ndanyaruka sha igipe yahejeje gukora amasheka atevye ngira ntaratora tuguvu neza mbu ega nakijya kigugusha inguvu zo gukora zoza arazibura akaronka izisaku no guteranya gusa indi gipe nundi mvuga none yaguteranyije ntane urazi gukunda kuvugira abaseruko iyo ndiko ndakubwira ko ari inkozi z'ibibi atakindi bashoboye atari kujyanisha gusa abantu none gipe by'ukuri yakujyanishije na nagiye mbona yinamuranya kijuju nyene aza kundaba mu bironana ngace kumburira nyakubura ivyabura ngace kukuburira none yakuburira mu biki ewe ngo bagira bamfyete wewe bagufyete bagira abandi gateko ye uwo ndashaka kukugira nabi gaye ngo ni giti yewe wibaza ko ubujuju bwiwe bugera vraiment none yibaza ko yonteranya na giti jewe giti rero ngo ashaka kukwica ahubwo ni washaka kuntega umutego naje hariya ushima ari we yari yantambujije ko ngendera muri iyi modoka ya izine yego nukuri naciye ndayigenderamo yibaza ko ari waciye ubwenge wenyene shatoyo sinokwemeza ngo gipe avuga ukuri oya ntago rikwiwe ivyo ariko ico ndisiri coco shana uko giti ivyo yo bishoboka aya reka nta giti gatoya oya nta giti ndakubwiye kurya nta mugenzi nta nshuti hageze ku nyungu ziwe cyo nukuri b'amahoro ntuhagarika umutima n'ivyo gipe yavuze ni bya bindi nyene ndakubwira ko abaseruka arabahinga mu kibi ashaka guteranya gusa nta bindi sha giti nta kintu co ntangaza bikoze kukurya nta wagira umutwe amuzi bihagije nukuri nta mutama giti yokore ico kigugu bisa abana nigire mwe bigira imodoka mubara toyo iyo modoka nibiki kukwiki atuzibiti none aba bantu nibikigana kari imodoka cyane yo era abacondo tuvuye rakari barapfuye ni mu bice bizokurikira ubu naho ni wa muheto asumira intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tumenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe yumvirije ikiyago ca funderi na kanyenyeri ari nkawe niyihe nyifato wogira mu gihe ugukurira canke umukoresha yoba ariko gutuma gukora ibintu bishobora gukwega ingorane intererano z'uno munsi reka tuzere kuri Ntakirutimana Jean Claude aba mu ntara ya Rumonge muri komine na zone Rumonge mu Birimba ati iciyumviro ca funderi ntigishobora kubaka ati kuko we naho yashize mutahe muri Kan Web TV yabikoze bumvikanye n'ubutwara iyo televiziyo ati kandi funderi yibagiye ko burya bwato bwari bwa izina ati kandi izina ihuriyemwo abaseruko n'abarengero ati rero nibikwiye ko yoshigikira ibihuha nk'umushefu atahubwo yari kuvugana na bene Kan Web TV bakandika inkuru ihumuriza bose kanatsinda ati televiziyo niyo sohora amakuru ashigikira ibihuha ati kuko basohoye amakuru ashigikira ibihuha yotuma hapfa abazira ubusa ari benshi ati ngendo nziza rero niyo gutohoza neza imbere yo gusohora amakuru Wende munywanyi watwandikiye n'intunzwe n'Imana Richard yaba mu ntara ya Ruyigi neza na neza Nyabitsinda ku mutumba wa Bihembe yagize ati mu gihe uwukurira mukaza gutegeka gukora amakosa kubw'inyungu ziwe bikaba byo kwicira amateka ndetse bikakomeretsa benshi mu kibano wopfuma uheba ako kazi hako uhemuka kuko wewe shitse kuco ashaka bikugaruka ko nawe yagiye ati kuko hakwitwa igihemu mu kibano kubw'amaronko ukwitwa imboneza Wende munywanyi watwandikiye ni Ntakirutimana Innocent muri komine Muhanga ku mutumba wa Gatozo yagize ati ikiyago ca funderi na kanyenyeri kirababaje atahubwo kanyenyeri nabe kanyenyeri kamurikira rusangi ntatebwe ubwoba na funderi ngo ni mitahe haye kanyenyeri ati kuko uheza guhemuka ibigori bikera ubu naho ni wa mwato asomera intererano mwacishije ku muhora wa WhatsApp turabona Merasi Rankunda ari Bururi muri komine Rutovu ku mutumba wa Musenyi neza na neza ku Mushanga yagize ati kanyenyeri nakora akazi kiwe adashize imbere amaronko yo yamukurira canke amabwire yabo atoya ugukurira ariko aragukoresha amakosa uramuheba kuko funderi we washaka ko vyiwe bije imbere mugabe banje kwicisha abandi aho gushira imbere neza ya bose ati kandi kanyenyeri yobatumye anahimukira umwuga wiwe ubumenye
kumenyesha amakuru kandi n'abasokuru barayamaze bati inda ndende ibumirinjya ikuca ko kizi ati kandi kanyenyeri ategerezwa kuba imvuga kuri kuvyo yatohoje afitiye ivyemezo hagati y'abaseruko n'abarengero niwe muhuza nakomere kwibanga ati umubosi nawe gutuma guhemuka ngo na maronko uwo mubura mugabo ukagumana ubwizigirwa. undi munywanyi yatwandikiye nini yo mukunzi Adrien wo mu ntara ya Rumonge muri komine Bugarama ku mutumba wa Ruteme yagize ati ku kiyago ca Funderi na Kanyenyeri nuko Kanyenyeri atokwemera Funderi ko amukoresha amakosa ngo nuko yamuhaye ibikoresho atahubwo yopfuma abimwaka ariko agatanga amakuru atohoje neza kandi adahengamiye ku ruhande rumwe. Ati Funderi nivyo arababaye ko yahomvye imitahe yiwe atariko ntiyege kubwicanyi ko badasangiye umugwite kuko abari mu bwato bapfuye ku mpande zose. Ati akwiye rero amatohoza yimbitse ababifisemo uruhara bagahanwa hisunzwe amategeko. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri Bonima Cyprien avuka muri commune Mishiha mu ntara ya Cankuzo ariko no musaka abanga mu gisagara ca Bujumbura akaba ari umunyeshuri muri kaminuza nderabigisha NS. Yagize ati kubganje nyifato nofata mu gihe uwo murira canke umukoresha ariko ashaka kunkoresha amakosa no mumenyesha ko nashobora gukorera ku vyiyumviro vyo kandi ari amakosa ndayabona ngo nuko ankurira canke nuko ari umukoresha wanje. Ati no mubwira ko n'igihe tutari bwamenyanye nari mbayeho muri bike ariko vyiza. Ati sinoca nkora ivyo negetse kandi umwuga wanje utambinde kurira. Ati no mubwiza ukuri ashaka kareka kumfasha kuko vyinshi bibi birutwa na bike vyiza. Ati kandi nakarengo uheza kugoka ibigori bikera. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha. Ubu naho ni wa mwati wasomera akabazo igice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira mufatiye ku kiyago ca Funderi na Kanyenyeri. Kubganyu umumenyesha makuru afise uruhe ruhara mu kubaka amahoro. Ndasubiramwo mufatiye ku kiyago ca Funderi na Kanyenyeri. Kubganyu umumenyesha makuru afise uruhe ruhara mu kubaka amahoro. Akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza twandikiye kuri numero 61 ubusa 9 eka nawo wawifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp watwandikira kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 85 muri gwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho utaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.